Bakunzi ba B-Info aho muherereye hose ndabaramukije, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe muri kino gitondo. Ndizera yuko mwaraye impore, bamwe ndazi ko mwamaze gushika ku buzi bwanyu, abandi macisuganya kugira ngo mushobore kuja ku buzi bwanyu, natwe twamaze kugashikako. Nzinduka muri studio kugira ngo ndabashikirize inkuru twari twabateguriye ku munsi w'ejo, mugabo bitakunze ko zibashikira neza bitewe n'imvo z'ikirere kitari cifashe neza, mvo z'ikirere mwumve ama connection. Reka rero ndabaha ikaze muze mubane natwe, ariko ndabibutse yuko mwebwe mudukurikirana mutaragira subscribe canke s'abone, mubikore kugira ngo mudufashe kwagura umuryango wa B-Info. Ariko kandi abasabe tuze turahurira cyane muri commentaire kugira ngo tuze turuzuzanya. Ni kibanza ciza cagenewe ko tugomba guhuriramwo mwebwe natwebwe. Rero duhurire muri commentaire ku bwinshi kugira ngo inkuru twashikirije mutamwatahuye neza muyitubaze, canke nayo muzi neza tutabashikije ko muyizi, muje muri commentaire naho nyene mubishikirize, twebwe turabikunda cyane. Ku munsi w'ejo twarabashikirije inkuru yuko Shabunda, territoire ya Shabunda, inyeshamba za M23 na RDF zashoboye kwinjiramwo ku munsi wa dimanche. Ku munsi wa dimanche inyeshamba z'u Rwanda zarashoboye kwinjira muri Shabunda, zigarurira agace kitwa Mayimingi ya mbere n'iya kabiri, aho byatumye abenegihugu batari bake bo muri izo village za Mayimingi ya mbere n'iya kabiri zita izabo, zirahungira mu gace bita Kimbiri, Rubimbe hamwe na Nyarubemba. Amakuru dufise aremeza ko habaye intambara itoroshe yahujije izi nyeshamba z'u Rwanda hamwe na coalition FARDC, nukubwa gisirikare cya Kongo kiri kumwe n'aba wazarendo, aho hashoboye mbere gutakarira kononekarira bitari bike, haba ku ruhande rw'inyeshamba z'u Rwanda ndetse no ku ruhande rwa FARDC hamwe na wazarendo. Abenegihugu bo muri Kimbiri twashoboye kuvugana baremeje ko inyeshamba zagavye ibitero mu buryo butunguranye batari baniteze, zirashobora kwigarurira kano gace ka Kimbiri. Amakuru yandi dufise aravuga ko ku munsi w'ejo lundi wazarendo yashoboye kugaba nawe nyene ibitero hano nyene muri Mayimingi kugira ngo barabe ko bashobora kwisubiza buno buce bwa Mayimingi ya mbere ndetse na Mayimingi ya kabiri. Byabaye ibitero bitari byoroshe, aho habaye intambara nyene twovuga ko itari yoroshe, ariko byagiye kurangira inyeshamba z'u Rwanda zomowe muri buno buce bwa Mayimingi ya mbere na Mayimingi ya kabiri. Ku munsi w'ejo izi village za Mayimingi ya mbere na Mayimingi ya kabiri zaraye mu minwe ya wazarendo. Ndabibutse yuko bwari bubaye bwa mbere inyeshamba z'u Rwanda zishobora kuba zohonyoza ikirenge cyangwa se zigarurira village nimwe yo muri territoire ya Shabunda. Bwari bubaye ubwa mbere kuva intambara zitangura kuba hano ku butaka bwa Kongo. Ndanabamenyeshe yuko Shabunda nako izi village za Mayimingi ya mbere n'iya kabiri ziri ku birometero 34 n'agace bita Nzibira, agace kabereyemwo intambara zitoroshe, agace kasekeyemo kabisa intambara, aho inyeshamba z'u Rwanda zashoboye gutakariza abasirikare batari bake, ndetse hamwe bavuga yuko na Vyamungu, General Vyamungu ashobora kuba ariho yashoboye gutakariza ubuzima. Ndiko ndavuga hano muri Nzibira. Muri Shabunda ni territoire isanzwe yiziziwe cyane n'amashamba cimeza menshi, ndetse hasanzwe hariho n'ubutare kama cyangwa se ubutunzi kama bwa Kongo bwinshi cyane, aho zino nyeshamba
zidashobora guhesha gukomeza zigera amajanja iyi teritware ya Shabunda. Tubibutse yuko kuva kera haheze igihe kitari gito inyeshamba z'u Rwanda zari zaratangaje yuko zashoboye guhonyuza ikirenge ndetse zari zimaze kwigarurira ibice bitandukanye byo muri Shabunda, ariko cari kinyoma, ntabwo bari bwigere bahonyoza ikirenge muri Shabunda. Dimanche niho rero inyeshamba z'u Rwanda zari zashoboye kugerageza zirafata mayimingi ya mbere n'iya kabiri, ariko ku munsi w'ejo byarangiye Wazalendo babirukanye muri tuno duce twose uko ari tubiri, mayimingi ya mbere na mayimingi ya kabiri. Ku munsi w'ejo nyene amakuru dufise yaremeza ko muri teritwari ya Fizi habaye intambara itari yoroshe, intambara yariko irahuza coalition ya FARDC hamwe n'inyeshamba z'u Rwanda ziri kumwe na Twigwaneho Reditabara ndetse na Gumino, aho amakuru dufise yavuga ko intambara ziriko zirabera mu gace ka Biraro mbiri hamwe na Mikenge, eka no mu bundi buce butandukanye nko muri Muramvya, Kanono hamwe na Gongwa. Naho nyene twararonse amakuru yuko habereye intambara zitari izoroshe. Gushika magingo aya ntabwo turaronka ibyashoboye kononekarira, ariko kumbure nitwabironka turaza kugaruka mu bindi biganiro dushobore kubibashikiriza. Ku munsi w'ejo nyene harabaye intambara zitoroshe muri teritware ya Kabare. Teritware ya Kabare iri mu marembo y'igisagara ca Bukavu, neza na neza ahantu hashoboye kubera intambara zikomeye ni mu gace bita Chivanga. Chivanga iri muri groupement ya Miti. Amakuru dufise avuga ko intambara zahuza coalition ya FARDC hamwe n'ishamba z'u Rwanda zatanguye isaha 10 z'ubucagucagu hariya muri teritware ya Kabare. Amakuru duhabwa n'abene gihugu hajya muri Kabare bavuga ko babonye mu ijoro rya dimanche rishira irya lundi ku munsi w'ejo, babonye abasoda abava muri groupement ya Bushumba aberekeza hano muri Chivanga, bakibaza yuko bano basirikare aribo bashoboye gutanguza zino ntambara zabaye ku munsi w'ejo hajya muri groupement ya Miti, neza na neza muri Chivanga. Amakuru twaronse ntabwo avuga ko intambara zabaye muri Chivanga gusa, ahubwo aravuga ko humvikanye n'urwamo rw'amasasu mu gace bita Kalonge hamwe na parke ya nationale ya Kahuzi Biega. Ku munsi w'ejo rero hano muri teritwari ya Kabare mu buce butandukanye nka Chibinda, Chombo, Lukananda hamwe na Kafurumaya, ibikorwa ntabwo byigeze bikoreka biturutse kugwamo rw'amasasu gwiriwe rurabera muri bino bice bitandukanye twahejeje kubabwira. Baba barimye ntabwo bashoboye kuja mu mirima, ndetse n'abanyeshuri eka n'abakozi ba leta nta numwe yashoboye kugira ico aha amaboko kubera ubwoba bwari bwinshi bwari bwabatekeye biturutse kugwamo rw'amasasu rwabereye muri ibi bice tubabwiye. Societe civile yaratangaje ko abenegihugu bahunze ku bwinshi bataye izabo, ndetse ko hariho n'abashoboye guhitanwa na bimwe bitangwa na mabar perdu bariko barahunga intambara zariko zirabera hano muri teritwari ya Kabare, cyane cyane zasekeye mu gace bita Chivanga. Intambara zarabaye gushika mu masaha y'ijoro, niyo mpamvu tutashoboye kuronka birayi byashoboye kononekarira muri rya ntambara, ariko ndizera ko uyu munsi tuza kugaruka mu makuru yacu tubabwira ingene byashoboye kuba byari byifashe hajya muri teritwari ya Kabare, cyane cyane mu gace bita Chivanga ko muri groupement Miti. Muri Nord Kivu cyane cyane muri teritwari ya Masisi naho nyene
harashoboye kuba izindi ntambara zitari zoroshe, aho muri Mweso village Kashanje hamwe na Nyampanika hashoboye kuba intambara zitari zoroshe. Ni intambara twabatangarije ku munsi wa dimanche yuko zari zatanguye ku munsi mu ijoro rya samedi rya dimanche hano muri village ya Kashanja hamwe na Nyampanika. Ku munsi w'ejo niho abawazarendo bashoboye novuga gukora amateka, basa n'abarangije iby'imfatakibanza. Izi ntambara zariko zirabira hano muri Kashanje hamwe na Nyampanika. Inyuma y'intambara mu by'ukuri zari zimaze iminsi 3 zisekera, byagiye kurangira wazarendo ano mavillage yose bayibitseko, bashoboye kuba bomora inyeshamba z'u Rwanda zari zashoboye kuhizizira zikahashira ibirindiro byazo. Amakuru dufise avuga ko inyeshamba z'u Rwanda ku munsi wa dimanche zari zashoboye kuranforsa bino birindiro byazo, zari zaronse renfort zitandukanye zavuye mu bice bitandukanye ziza ku hano muri ano village ya Kashanje hamwe na Nyampanika. Byatumye wazarendo novuga igira hopli mu gace ka Nyampanika ku munsi wa dimanche barava ku mafro, no kuvuga ntibashoboye kubandanya intambara dimanche wazarendo hano muri Nyampanika, aho babandanije hari muri Kashanje. Abasirikare ba wazarendo bari kuri front ya Nyampanika baciye baja nabo nyine gutanga renfort ku ba wazarendo bagenzi babo bariko barahangana n'inyeshamba z'u Rwanda hano muri Kashanje. Ku munsi w'ejo barakoze nuvuga intambara zitari zoroshe, aho muri Kashanje inyeshamba z'u Rwanda bazomoye ziriruka zirahunga barazishorera gushika na hano muri Nyampanika. Niho hashuye kuba resistance ntoya, mugabo naho nyene byarangiye zino nyeshamba z'u Rwanda zizinze ibirago zirava muri kano gace ka Nyampanika. So buno buce bubiri rero ano mavillage ya Kashanje na Nyampanika ku munsi w'ejo yaraye mu minwe ya coalition ya FRDC. Abenegihugu abenshi barataye izabo barahunga kubera yuko izi ntambara zari zatangwe mu ijoro rya samedi gushika ku munsi w'ejo zabaye mwanya muremure, aho abenegihugu bashoboye guta izabo barahunga, ku buryo societe civile yahajya itangaza yuko hariho abavyeyi benshi batakaranye n'abana babo biturutse ku kuntu bagiye barata izabo bahunga, umwe wese amenya iyo yirukira kubera ko ubwoba bwari bwinshi cyane. Hano nyene muri territoire ya Masisi mu gace ka Kibande turahabona intambara zabaye ku munsi w'ejo, aho abawazarendo bagavye ibitero ku birindiro by'inyeshamba z'u Rwanda byari hano muri Kibande, bituma inyeshamba zitaziromoka mu birindiro byari zifise hano muri Kibande, byigarurirwa hamwe na coalition ya FRDC. Amakuru dufise aremeza ko wazarendo ari yagavye ibitero hano muri Kibande, ndetse barashoboye no gufata mpiri inyeshamba y'u Rwanda. Ni n'umunyarwanda bien sûr yavuga ikinyarwanda, ariko igitangaje nuko yari umuntu akuze cyane yashoboye gufatirwa muri iyi migwano yari kirabera hano muri territoire ya Masisi, neza na neza muri Kibande. Abenegihugu baremeza ko izi ntambara zashoboye kuba hano muri kano gace ka Kibande, ndetse inyeshamba z'u Rwanda zashoboye komogwa muri kano gace ka Kibande, kigarurirwa na coalition ya FRDC. Abawazano twavuganye bari baratwemereye ko bashaka kuduha amafoto, mugabo ntabwo byakunze kumburengira ngo baraza kuduha amafoto y'ibyashoboye kubera ku mirongo y'urugamba, maze tuze kubi basangiza ibyashoboye kononekarira. Ntabwo turabimenya neza, usibye ko amakuru dufise avuga ko hashoboye kugwa ku mirongo y'urugamba nyeshamba z'u Rwanda zitari nkeya, ndetse n'uyu yashoboye gufatwa akerekanwa ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye. Reka ndabashimire rero mwebwe mubanye nanje
muri kino kiganiro, ariko ukaba uriko uradukurikirana utaragira sabone, ndakwibutse yuko aka kanya woca ukora sabone kugira ngo udufashe kwagura umuryango wa BM4, kandi nimba bino biganiro byacu mu by'ukuri biriko biragushimisha ubisangiza abandi, utibagiye kugira like. Reka rero ndabikebanure, haracari kare mu gatondo, kumbure tuza kongera mu bindi biganiro byacu byo hanyuma. Ciao ciao.